Mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu minsi iheze umukuru w'ico gihugu Paul Kagame yigeze kuvuga amajambo yateye ubwoba abantu avuga ko amasengero ndetse no gusenga atasho bimaze mu buzima bw'igihugu ariko ku munsi w'intwari yabonetse ari mu masengesho ndetse avuga ko ari iby'agaciro kuba bihuriranye no ku munsi w'intwari n'umunsi w'amasengesho bihuriranye apotre yo bari kubera iki imvugo itanguye guhinduka sinzi ko murabona ikintu kiriko kiraba kuva umunsi batanguye kuvuga yuko bubaga y'amashengero ibihumbi 10 ukumva ari amajambo yo gusuzugura umurimo w'Imana indongo z'u Rwanda zavuze. Je naravuze mu higani umenga bari mwebwe ndabaga nti mwabantu mugiye kubona ibintu mutari bwabone ku Rwanda. Murabona kuva kijya gihe imbere yaho u Rwanda rwari igihugu cyubashwe igihugu gitinyitse amakungu yose atahura mugabo urabona kuno munsi amakungu yose agenda akivako. Uno munsi urabona yuko ariko bavuga ngo hari ibitero ngo riko mu Minembwe batanguye kwandika bati genocide yatanguye no siko bimeze mu ntambara so guterana amatomati iyo bago ntibashobora kwemeza yuko bavuga bati bapfushije abasirikare 80 w'ishanka ijana cyama jana 2 baje ngo hashwe abanyagihugu yego none nagwana abanyagihugu nimba ko ku Rwanda rugomba gukinga abanyagihugu abanyamurenge niyo twigwaneho nane niba kabone intambara batayishobora se matama namarika amaboko akingira bene igihugu niyo manika mu maboko bwati intambara irananiye none ko batamwica nta muntu yicu amanitse amaboko hama intambara cihagarara n'ababene igihugu bibereho amahoro mugabo ni waje kugwana ukaza kwinyegeza mu bene igihugu kandi uri gutera amabombe utera za rokete nawe gishobora kuza gutekura mugabo hakagira n'umunyagihugu agendamo. Hari amakuru yaranze iyi weekend iheze aho byavuga ko M23 itanguye kuva Bukavu ndetse ku mashusho yasohotse haboneka ko umenga abanyagihugu baranezerewe cyane gose bavuga ngo banyarwande barudiye kwabo bega woba warabibonye yoba ari cyo gihe yoba ari cya gihe wavuga ko bitebuke M23 izosubiza ibice yafasha bo ico sino kubona rega ko cyane kuko je narabivuze kandi nta kizohinduka kandi sina prophetije ya navuze ibyo mbona bitegeza kuba urabyumva hejeje niba kuvuga yuko kuvuga ngo bavuye mu Buviya ngo bagiye Bukavu ni Bukavu ziwabo oya bagomba gusubira mu Rwanda iyo bavuye byo kwivugisha ngo nibafashana na M23 Amerika yarayivyanze yavuze ati no niya kuvuga yuko mufashana na M23 ingabo zose ziri muri M23 ni Nyarwanda mewe ni Nyarwanda barahije baramwereka bati monami M23 ntigeze ziba commande a partir de Goma canke les commandes mazose zirode zose zatangwa zivuye muri presidence ya Kigali mewe muri uku kwezi guheze kumwe abanyamerika berekanye yuko hari telefone amajanane apere amajanane zavuye mu biro kwa Paul Kagame iyo ntuzeye iyo apere igenda Kigali hari kwa bana Furo majanane kwa ba Makenga katresa mu kwezi kumwe nuko hatanguye kubicanamwo hagati y'abarya abantu bari Goma no kuvuga bananga babisima na ba Makenga hamwe na pouvoir de Kigali ko Kigali yaramaze kubabwira ati vayo vayo rukira vayo subira inyuma mugaba abana nabo bamakenga u Rwanda bararuzi bati none twebwe turukira tuja tukarukira tuji Kigali turapfungwa nkuko barurankunda bapfungwa canke baraturungikira baje ati basi reka revre Rwanda kuko ni mubeje zo ngabo zigwara zo n'Abanyarwanda batahe twe twisigarira Kigali ahubwo yoba yatanguye kujana amadrone yo kurasa M23 niyo dusoma wewe uye bareko baraswa n'amadrone kandi bakavuga ati izi drone ziturashe si za Kongo zivuye Kigali haravuga yuko M23 itangugira Makenga ko irikiraswa n'u Rwanda kubera banse yuko bavayo byihuta nkuko babahaye zode umugwi w'inyeshamba zari ritabara zarasohoye nabo nyene itangazo bahakana ko badakorana n'u Rwanda canke M23 ahubwo ko leta y'u Burundi ibesha cyane apotre kubereka none inyuma yaho u Rwanda rusohora igitangazo ko rufasha M23 n'indi migwi yaciye itangura kwandika amatangazo yo kwiregura oba hariho umugambi uriko urapfuba mwiyo migwi yose yabagize bana biga apotre inyishu shuna yiho no gupfuba iyi weekend nyene iheze Alexis Nduhije
yavuze ko yiteguye gushigikira umugwi wose woba ufashe ibigwanisho kugira ngo bakureho intwari ya CNDD. Aho rero tukaba tuzi ko Renari Tabara nawe ari uwo mugambi wabo. Nigiko bavuga ko Alexis Nduhije. Mbega Alexis Nduhije uno munsi yoba gifashe mu harugwana gute? Afise uburyo buhe bwo kuwufasha. Yufashije iki? Ahari mu Bubiligi abamubona ninge nabayeho. Aracafise ubushobozi bwo kufasha imihari igwana. Hanyuma intambara ngaho nabo yihera. Ntawuronka umushigikira gapoto. Amaja aravuga yuko ashobora ugwaruka rw'u Burundi ari ugwaruka rwinshi rushobora kumufasha. Uruwe ubona rugifise ibyiyumviro nk'ibya Nduhije ngaha n'uruwe. Yongeye kandi avuga ko leta y'u Burundi yananiwe gusenya Renari Tabara. Ati iyo umugwi muhanganye bikunaniye kuwusenya abasigaye ko nawe uzogusatira. Niho bavuga kuri uwo mugambi wo guhungabanya u Burundi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV sondo gwikaze wese uri kwadukurira uri mu Burundi, mu Rwanda, miteza na muri Kenya, muri Congo, Buraya, mu Guvya barandavuga manasa nabi Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, mu Swiss, Zambia, Malawi n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe, musanze wo muzi, musanze wo mukunda mu bitandukanye, yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth, benshi bamumenye nka Mbayahaga, n'umwe makozi b'Imana international muri kano karere yubahwa ndetse avuga ijambo bamwe bakumva amakandi bagahinduka. Uno musi twakiriye muri African TV amatoza akaga vyinshi bitandukanye. Apotre turabaha ikaze. Mwaramutse murakomeye. Turashimuhora. Yego me ngana bari kwadukurikirana ngira yego barakomeye. Muri commentaire batubwire ndabahaye bwake. Yego aho bwije naho tubahe mwiriwe. Yego harantu bashara abantu banuka dukuyakira mu gatondo abandi bwije. Yego bari mu citandukanye maturamutse bumva Kirundi kuko ni benshi basanzwe dukurikira kandi Kirundi nabonye ko aha mu karere ka East Africa kirumvikana burya hari hindi mizisa. Kirundi kivuzwe umunyarwanda ntakene no mu interprete, umunyamurenge ntakene no mu interprete, abafumbira n'abahororo bari mu za Uganda n'ahandi nta mu interprete bakenera. Nabaha washaka burya hajya barumva Kirundi. Yego rero Kirundi kirumvikana. Yego numvise n'amajambo menshi dusaduhurira ko no mu bindi bihugu bitandukanye ari mu Buganda canke za Zambia hari amajambo menshi duhurira kurumva yuko ko biri kose araza kumva ivyo two turavuga. Yesu turabaha ikaze kandi ubugira kandi ni nyuma kandi y'igihe kinininya uno munsi mu karere iwacu harangwa amahoro make. Ariko Apotre wafashe ya mbere mugira ngo ushobore kuvugira ubwoko bumwe ndetse n'ubundi rimwe na rimwe buhungabana. Kubera iyo ntambwe, kubera iyo ntango uno munsi ubwa mbere hoho nk'umukozi w'Imana bazi cagezwe ico kivuga. Bibiliya yatubwiye yuko hahiriwe abamamaza amahoro kandi hahiriwe ababanguranya. Ushobora kubanguranya rero ata ntambara ihari. Hari ahandi tubwira ngo twebwe tugomba guhagarara hagati y'abatemba n'abahagaze. Nico gituma twebwe rero twahamagara kurwanya ikibi cyose aho cyozanana. Iyo rero hadutse impwemu mbi ituma abantu bankana kugeza aho bicana, twebwe tuca turengera ubwo bwoko tukarengera n'ibyo bapfa, tugaheza tukavuga tuti nyabuna ibyo bintu bihagarike. Nico gituma rero ubwoko bwari bwo bwose burenganijwe. Uri umukozi w'Imana wigwaraba ngo n'ubwoko bwawe ubona umuntu ukamubona mu ishusho yawe n'iy'Imana. Akindi Apotre gusenga canke amasengesho ku gihugu hari akamaro gakomeye kuko uravye n'ihanga rya Isirayeli kuva kera ryamye rimatanye no kugendana n'Imana. Imana yavuga ati nimwanshira imbere nanje nzohezagira ibyanyu byose bigende neza, atariko nimwangarariza nzobateza ingorane, nzobateza ibyago. Rero indongozi zifise uwo murongo wo kugendana n'Imana burya haba uburinzi bukomeye ku gihugu, ku bene gihugu. Kuri iryo hanga haba n'ibindi bintu bisa n'ibitangaza Imana ikora. Ariko iyo ihanga rero rigize indongozi mbi igendera mu bigirwamana canke ntiyubaha Imana igatera akagere ivy'Imana, bamenye yuko uwo murongozi aba ariko agomba gutera umwaka igihugu arongoye, kuko umunsi umwe Imana izogikubita inkoni kandi iyo umwungera akubiswe n'intama zirashwiragira. Hariho ibyago bikunda kuba iyo umurongozi kanaka abaye umuntu agarariza Imana canke agwanya Imana n'ibikorwa byayo.
turahiriwe rero kuba dufise indongozi zashize Imana imbere mu gihugu cyacu. nabivuze kuva kera abarundi ntitwamenye neza ngo dutahure icyo twahawe kubona umukuru w'igihugu ahubwo ku munsi wa yari kuwa gatandatu itariki 31 Ego. niho hariho urubanza yariko Kuri stade. arinjira imbere ya stade burya hari urubanza rundi rwari rwabaye Ego. kwinjira inauguration y'ikirimba gishasha yubatse kandi mu kirimba yubatsemwo inzu y'Imana abakozi b'Imana niho bari habanje kubiga igisabisho gikomeye cyo gushikiriza Imana icyo kirimba no gushikiriza igihugu cyose Imana kugira ngo byose mu biganza by'Imana. Uravye rero mwitwarire ko president Ndayishimiye canke ndetse n'umutambukanyi we n'umuryango wose ibyo bakora byose bakama bagomba yuko Imana ibana nabo kuko ntacyo bakora batabanje gusenga. Urabona yuko hari ibintu byinshi biba bikaba mu buryo bw'igitangaza kandi babona yuko abagomba yuko canke inkomezi canke amaboko y'umwansi yagomba yuko ibyo bintu bitobaho ugasanga birabaho. Bibayeho kubera hariho ibanga indongozi zatahuye zo kumenya yuko umunyezamu nubwo yorarira igisagara Imana itarariranye nawe yorohira ubusa. Nico gituma rubona kenshi no mu gihe wabivuze tugitangura ati hari turi mu karere karimo umutekano muke karimo intambara niki mugabo urabona yuko uko byagenze kose kandi urabona benshi hari abantu Burundi hari nabo bifuza yuko nabo intambara yobaho nabo bagasufura nk'abandi mugabo urabona yuko ibyifuzo byabo n'urwamo rwabo ni gukokeza kwabo urabona ko rimwe na rimwe kenshi bitigira bishika. Rero hejuru y'inkomezi canke ubuhinga bwa gisirikare bufise hari ikiganza ciza c'Imana kiri hejuru yacu. Ivyo rero kenshi rero abatabimenya biva kujya kuntu nyene cubahiro n'abandi bamufasha eka ndetse n'abakozi b'Imana bakubita amavi hasi bagasenga bati Imana uturabire uduha amahoro n'umutekano uturinde imyambi y'abanzi yose yivunagurire kure. Ico ni ikintu gikomeye. Turashima Imana ko mu gihugu dufite amahoro umutekano no musi mu gihugu umutekano kandi turashima kandi Imana kubona umunsi ari bimwe bikorwa vy'iterambere ko biragaragara ku munsi wa gatanu y'itariki 31 n'ishoro mukuru w'igihugu cyacu cizera je kugurura stade Intwari nyuma y'imyaka iri kwirubakwa aro kandi kwitera iteka abarundi bonyine baro bayubaka atamfashanyo ari amafaranga yabo. Nigiki bivuga kuri ico gikorwa? Mbo ni kimwe twako turavuga kijya ni kimwe mu bindi byerekana Imana ibiri kirakora mu gihugu. Uvuze ntuzeye stade mugabo burya ugiye kuraba ni ibintu byinshi bimaze gukorwa kandi atamfashanyo igiyemo nubwo abantu benshi biga baravuga bamwe bavuga ibintu akantu gato cyane kamwe katagenda neza mugabo ugiye kubiraba Burundi burya buri umaze igihe kirekire kuva umenga mu 2015 atamfashanyo y'amakungu nimwe turonka. Abantu urabona yuko abajya bagwanya ubutegetsi bagoma babona yuko umenga igihugu kigiye gupfukama kigiye gutemba kije hasi abakozi batahe canke bagira amayegeregere babuze imishahara mugo urabona yuko iyo mishahara ndahire bahembwa 25 ukweze kutanahira imishahara iba yabonetse iyo myaka yose mu gihe tuzi yuko ari ibihugu bifise ubwibone n'ubwirasi bigenda bijegeza ibitugu ngo biratunze mu gihe amabije yabyo usanga ayo baronka bonye n'ubwabo n'amaboko yabo adashikana 50%. Abandi bakabimfashanyo babongerereza ivuye hanze no kuvuga bo bavuga bakina la politique de la métendue mugabo twebwe urabona yuko indongozi zacu ziriko zigisha igihugu kugikirembe tucirasheko. Nico gituma avuga ati akimuhana kaza imvura ihise ahubwo cyane tugwize ibikorwa tuje mu bikorwa dukore twirondere bizodutunga duteze imbere igihugu cyacu turi twenyene ni nabwo bugabo kuko bugiye umuntu naho wobegwa ariko ukabegwa ku ishati watiye nyene yakubonye avuga ati iyo ntakwambika burya usanga atagateka canke bibiro iyo bibaye none ubugeza bakanabimenya bati hajya yidunda kiya kirato ziciwe kibazo mugabo uzi yuko ari ikintu waruhiye bakavuga ati kabisa ariko atwereka intangwa ageze kurabona ko hageze ahantu aseruka abantu bose bagatamarira. Nivyo rero burya igihugu kirimwo ugiye kuraba rero bya waruvuze bya stade ni ikintu kizimbye cy'amafaranga menshi gose kugira ngo yemegwe
n'amategeko mpuzamakungu ya FIFA akavuga ati ikibuga kirakwije, ukumva nta mfashanyo n'imwe yagiyemwo y'imvamakungu. Ni Uburundi n'indongozi zagiye aho zivuga ati tugomba kwitera agateka, sivyo dutete igihugu cacu twikure mu gasuzuguro. Ni ikintu gikomeye cyane cyo gukomera amashe, kandi inyuma y'ibyo byo ndazi yuko hari n'ibindi byubatswe, hari ibyubatswe Gitega, hari ibindi birimba byubatswe za Kirundo, za Cankuzo, za Muyinga, ugiye kuraba ibintu biko birubakwa za Makamba na hehe, n'ibindi bibuga nyene tuzi bitarabayinogire, kandi navyo bizokwemerwa kuri urya rugero. Rero ni ikintu gikomeye, ikintu cyiza cyane gose. Apotre dusimbire ngaho onye hakurya mu babanyi, mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu misi iheze, umukuru w'ico gihugu Paul Kagame yigeze kuvuga amajambo yateye ubwoba abantu, avuga ko amasengero ndetse no gusenga atasho bimaze mu buzima bw'igihugu. Ariko ku munsi w'intwari yabonetse ari mu masengesho, ndetse avuga ko ari iby'agaciro kuba bihuriranye no ku munsi w'intwari n'umunsi w'ayo masengesho bihuriranye. Apotre yo bari kubera iki imvugo itanguye guhinduka? Sinzi ko murabona ikintu kiriko kiraba, kandi twaratanguye kubivuga bakibitangura abantu babona ibyo ari byo. Kuva umunsi batanguye kuvuga yuko bugaye amashengero 10,000, ukumva ari amajambo yo gusuzugura umurimo w'Imana indongozi z'u Rwanda zavuze. Je naravuze mu higaniro umenga bari mwebwe ndabaga nti mw'abantu mugiye kubona ibintu mutari bwabone kuri urwo Rwanda. Murabona kuva kijya gihe imbere yaho u Rwanda rwari igihugu cyubashwe, igihugu gitinyitse, amakungu yose atahura. Mugabo urabona kuno munsi amakungu yose agire kagenda akivako. Abantu baribaza yuko batini kubera iki hari uburinzi bw'Imana bwari kuri bo, hari ibintu n'umwe Imana yari itwikiriye. Mugabo kubera kuza gusitura ibicaniro by'Imana cyo ukabyugara, burya biragira ingaruka. Uno munsi ndabizi yuko ntibabona ibiriko biraba, mugabo abantu benshi bagiye kubyihweza neza. Hari ikintu Imana iri kirakura ku Rwanda, hari icyo Imana iri, kuko Imana hari ijambo ry'Imana ivuga, ikavuga mu bahanuzi benshi avuga ati nzobagira akabarore kubera mwangararije, c'est-à-dire nzobata. Burya iyo Imana igutaye niho abantu benshi bacabona ati finalema yamanya mose twadufise nimwe twatwirata byose, kumbe hari Imana. Burya nguvu z'Imana zitaboneka. Abenshi bizeza amafaranga, bakizera iz'ibigwanisho bafise, bakizera iz'ubuhinga bafise n'ubundi bujede bwabo, ariko Imana ivuyemwo mugabo ibintu byose biragorana. Rero nibaza yuko no kubesha harabesha. Yego vuga ngo ntiyemera gusenga, kandi je mfise ifoto nabonye yagiye kwa papa. Yagiye kubera amategeko nyene n'ahandi amategeko yandi yavuze yuko kubwiwe oya mu kuja kwa papa bitegetswe na kumbure abari ya inde ya cortege y'abategetsi aya bigirizwa guca. hari iteko yemeza umuntu kwaje kwa papa mukuru w'igihugu. None papa niwe atwara abaperezida b'igihugu bisi yose, kubera iki yagiyeyo kandi akemera bakamusengera. Icya kabiri, kubera ko buri mwaka adasiba muri breakfast prayer muri Amerika ntiyamayo. None ntiba bagiye gusenga, none abivuga gutyo, kandi wewe agenda kubera iki? Nimba koko avyanka ataco bimaze biva ku mutima, aho no gusenga ataco bimaze, no kubera iki? Kubera kaje gusenga, kubera kurumva yuko ari urutonde babiri aba yagiye kuri muri protocole gusa. Yego sivyo ko gusenga nawe narabiza apfa kubivuga hajya yuko arabizi. Mugabo mu gihe igihugu kimaze guha karibu abantu bazana ikizira mu by'Imana nk'abatinganyi canke ibindi bintu, canke umuntu akagera ahantu abona yo kurenganya abantu no kwica abantu b'inzirakarengane, abona umenga birimo inyungu, kandi akabaze ko ijambo ry'Imana ribibuza n'abasenga bavuga ati ibyo bintu n'ibyaha. Birashoboka yuko umuntu agira umugani wawo umurengwe, akibaza yuko akomeye ashobora guhangana n'Imana. Imana ibahangana. Imana burya n'ubutayubaha umunyabwenge ntayivuga nabi, n'ukekeranye ko yo bitabaho arabireka. Mwa kuvuga amajambo mwe nariya aye asa nayo kurogota kuri mpemu yera bigira ingaruka mbi. Urashobora kubaho umutegetsi udasenga,
mugabo abasenga ukabareka uraha amahoro kuko barasengera igihugu kandi iyo basengera igihugu burya nawe ugira amahoro mugabo batoteje nta hanga na rimwe ryigeze gukomera nta mwami cyangwa umuhamperere n'umwe igikomangoma yigeze gukomera mu isi yagwanije imana akagwanya abakozi b'imana agatoteza ubutumwa bwiza yigeze arangiza neza nawe ndabona yego ni iki rero umuntu yo kwibaza cyangwa yomenya kuri iyo nyifato no munsi kumbore barasenze uraneza yuko kabisa bashize imana imbere ariko nyuma yuko hari habayeho kumva yuko kabisa atakamaro na kamwe kubyo byatangaje n'abantu benshi no munsi n'ubuhe butumwa babashije bwa mbere hoho ni umugabo yubatse gitinyiro mu gihugu iwe ku buryo naho yovuga amakosa atabantu bashobora guhaguruka ngo bavuge bataho hantu urarengeje urugero uhagarikiraho kurya acira umurongo utukura abandi nta muntu ashobora kumubwira ati nawe ahora urenze wumva iyo abantu babayeho mu bwoba bakabaho badashobora kugira icyo bashikirije kiri kontrere y'icyo yakoze nubwo babona ikimukwegera abantu bose ni bake bagira iyo jasire cyane iyo kuhaje yo kuvuga ati no ibyo bintu bituvyemeye ni bake uzurabe n'abahagurutse ngo bayivuge abantu bari biteze ko haguruka muri bya bigabo by'ibishopu biri harya n'abandi bakozi bafise amatitre akomeye abahungu bakiri bato ba profete bamwe abandi ubona yuko bafise ishaka ry'Imana muri bo barabivuze bamwe barabiruka ko barahunga abandi barafungwa mugabo barabivuze havuga ati no urakwegeye igihugu tushaka kugura amashengero gutyo yegire byo mashengero kuko yavuze ngo harimo ngo babandi yego ni sawa kuko none bose n'ababandi kuvuga ngo ishengero ridakwije ngo ridafise sound proof ridafise parking ridafise amapave rigize gute woja kuraba amakomine yose y'u Rwanda aho abategetsi bakorera mu ndongozi kandi hakoranira amanama y'abanyagihugu naho ibyo byose birahari habyo rero nibaza yuko jewe ntakubesha ni ku giti canje vraiment yarakoshereje igihugu biheze bigakwegera igihugu kuvuga ko kuja gusenga ataco bimaze sinzi ko wumvise umugabo yitwa Bizimana ntaherutse no kuvuga kandi akabonaho zira kare yavuga nabi uriya Dr Bizimana wamushikiranganje wigeze kumva ibintu yavuze aho abantu barengwa akavuga ngo hagati y'Imana n'inkotanyi ngowe ngo yumva inkotanyi ziri hejuru y'Imana ngo kubera ngo aho genocide yaba canke ibyago byago ngo Imana ngo ntiyabonetse ngo n'inkotanyi zatabaye urumva uko kuburegwa umuntu akadandahirwa ku buryo yubahuka Imana gutyo mbega aho umwana w'Imana yari ku musaraba Imana yari ntiyapfuye imubona none urashaka kuja kuburanya Imana ngo iki n'iki ngo ntiyaserutse hanyuma ngo inkotanyi ziri hejuru y'Imana iryo jambo ntajye mwumvise none mukibaza yuko Imana yavuze ibintu bibiri itazopfa yemeye yavuze ngo ntizopfa yemeye ko izina ryayo ritukwa ibyo araza iravuga ngo ntizokwemera kandi ko isangira icubahiro cyayo n'umwana w'umuntu abantu iyo bamaze kubona yuko icyo bafise kitaba kwiyinya byubahiro bafise akagomba kwegereranya n'Imana cyangwa kugomba kwerekana ko ari wakomeye umunsi umwe ntazi Imana iramugendera kandi izifise umujinya mwinshi gukomera barakomeye turabizi kandi igihugu baracubatse kiragira umugisha ndetse n'ino mu karere twarabonye abakozi b'Abanyarwanda benshi baza n'ubutumwa bwiza kandi imitima y'abantu igakira mu karere mugabo kubona hari umuntu ashobora kubaka avuga ngo gusenga ntacyo bimaze ngo yaba kuri ahubwo ngo n'ayataruga ngo barayugaye ibyo bintu bizogira ingaruka twizere yuko ahubwo uyu mwaka bigiye guhinduka kuko urumva ko atangaje mu masengesho kandi avuga yuko ari ingirakamaro kuba byarahuriranye yagiye muri aya yari ku munsi w'intwari cabihaya n'umunsi w'amasengesho y'igihugu urumva ko vyahuriranye twizere yuko uyu mwaka bizogenda neza kandi none abantu bose bazosura gusenga ariko hageze umunsi mukuru w'intwari biragoye ubu Imana izosubira kuma amasengesho y'abantu umunsi mukuru w'intwari utageze bamwe bamaze gusengera aho basanzwe basengera
bijya ni bya bindi nka ya misa y'abantu usanga bavuga ngo no kwibuka umutegetsi kanaka canke indongozi kanaka yapfuye ugasanga kubera ro protocole vyobrija n'abagize uruhara muri ubwo bwicanyi bwahitanye bagiye kwibuka ukabazanga nabone mu misa rero bagiye kunama ngo nuko bamukunda kandi bo bamwishe niteye kubera ibibanza babokifye umuntu agapfa kugenda mugabo kandi ata mutima wo kuja kumusengera no kumwibuka afise nivyo rero ubona bati hari umunsi we ntiyagiye gusenga yagiye ku munsi mukuru w'intwari birahurirana mwe kubera byahuranye nta kundi mugi yaba ari umunsi mukuru w'amasengesho gusa canke yikorana cyateguwe bakamutumira tukabona yagiye ariko kuvuga tutingira yigaye bya bintu yavuga yabihinduye ahibyo ni misi izwi officielle ni matariki azwi n'utariwe n'uzoza mu nyuma azohora yibuka ivyo ni ibintu biri kuri kalendera y'igihugu mugabo ivyo yavuze n'ibyo yavuze ati ahubwo nizisigaye zari kuba zazugawe ku bwanje urumva rero Apotre ku munsi wa Mungu itariki imwe z'ukwezi nyene kwa kabiri nyiri cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragiye gushika mu Ruyigi aho hasanzwe hari impunzi z'abanyamurenge itariki imwe ari ku munsi wa Mungu z'ukwezi nyene kwa kabiri nyiri cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragiye gushika mu Ruyigi aho hasanzwe hari impunzi z'abanyekongo bateshejwe izabo n'intambara ziriko zirabera aho hakurya zo gukingira abatutsi kuba mu mpunzi mbega n'ibintu n'ubuzima bumeze gute mbega n'ubuzima bworoshe amakandi mbega nk'ubigize kubarongoye inkambi y'impunzi z'abanyekongo bimeze gute ku mukuru w'igihugu ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'igiko muvugako bwa mbere hoho mpereye kwishura ku kibazo rombaje cerekeye kuba impunzi nyene bimeze mu by'ukuri je sinaba impunzi ariko nararongoye ikambi y'impunzi kandi iyo umuntu arongoye abantu araganira nabo akabona n'ingene bamerewe n'ubuzima umuntu atokwifuriza uwundi ikintu cya mbere maze kubona gutakaza ibyawe ukabura abawe ukagenda utabahambye ibintu byawe bigasambagurika noneho ukabura n'igihugu mu bisanzwe ni hamwe bavuga ati ntimbiragendanwa uwo muntu ababaye kandi rero kenshi naho umuntu ababaye mu by'ukuri arakwiye umuntu amuba hafi akamwirura hakwiye uwundi muntu w'umunyakigongo atahura ububabare bw'uwundi sibyo akishira mu kibazo akavuga ati nanje yaba nari nkawe ndazi yuko mamabaye ujya muntu arakeneye umuntu amuganiriza arakeneye umuntu amwitaho abona ati amuremeshe amwereke yuko inyuma yo guhunga ubuzima budahagaze Imana burya igituma yaramurinze akaba akiriho imufite yini migambi rero mwabonye muti ku munsi wa Mungu umutambukanyi nyene mukuru w'igihugu Angela ndayishimiye uko bafashe urugendo rushika mu Ruyigi kuraba abo bantu bagize ibyago abanyekongo bagahunga izi ntambara za M23 canke izi ntambara z'abicanyi bajabutse baje kwica abantu Kongo kuri jewe ni igikorwa giciza cyane ni igikorwa yakoze nk'uko yama mbere ni igikorwa c'ubuvyeyi ni igikorwa c'impuhwe ni igikorwa ubona yuko yakoze ikintu gikora ku mutima w'Imana bwa mbere sibyo hanyuma ikindi naco nuko kubamuzi uko asanga ameze mbere n'igihe atari bwabe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu baravuga yuko Angela ndayishimiye yamye umuntu ashikira abantu yamye ari umuntu aba mu byago by'abandi kugira ngo arabe ingene yohumuriza abantu ico si cyambere urabona kugendera impunzi egaragikoze mugabo aramaze gukora n'ibindi bitari bike kandi byerekana umutima w'urukundo umutima w'impuhwe burya hari igihe umuntu ayobora abantu mugabo ugasanga si kenshi abereka yuko no mu byago barimwo bari kumwe mugabo urabona wewe ugiye kuraba uzurabe kenshi niyo hari umuntu adafise amikoro akwiye yabyaye ubushuri canke amahasa akabyara akagira izindi ngorane ngira muramaze kuyibona yuko aba mu nomero za mbere niwe atori ya mbere kugira ngo aje kugarukira kuri uyo muntu agenda amugemuriye ajana utukoresho tw'umwana iby'ababyeyi bakoresha kugira babeho ni ikintu gikomeye cyane akora so kubesha namwe murabizi siwe wa mbere abaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu
siwe wa mbere kandi n'imbere y'uko aza ibyago mwene ivyo byashikira abantu mugane twahora tubona abandi batandukanye bafatiwe initiative ngo bagende ico ni ikintu cerekana umuntu yicara ariko yumvira abandi agomba kumenya ati mbe banaka babayeho gute nofasha iki nanje kugira ngo umuntu asubire agarukane udutege canke agarukane ivyizigiro muri we uraraba programme yo gufasha abapfasoni bavyari bagwaye indwara zo mu kigo siniko muzizi zimwe zitwa fistira sivyo urazi kera umuntu agwaye indwara yo mu kigo yagira ibyago byinshi nabwo yagira ububabare bwo mu mubiri akagira kumaramara kandi atari we yavyikoreye ni impanuka yabaye hagaca hongerwa ko kunenwa n'umuryango abantu bose bakamunena kuva ku mugabo wiwe n'abana ngira n'inshuti nta muntu yajaho ko barabwirana hose bataranuka ntimumwemere gaca bigicibwa mugabo uwo mubabaro w'abo bavyeyi nta muntu ari bigera wumva ntawe nari bwabone ni kuri Angeline nyene ndayishimiye n'icubahiro mutanganye n'icubahiro mukuru w'igihugu yavuze ati nabo barababaye barakeneye yuko hari icokogwa kugira ngo bateka kabo kuko umukenyazi mu rugo kuko kugumana ubuntu kuko kugumana iteka mu muryango kabeho anako yirutse si yose mpakaronka ibikoresho byo kuza kubafasha kugira ngo abavyeyi bavyare bagize ikibazo mugabo ntihagire ingorane nk'izahora zishikira abandi bagira urabona ico ni ikintu yakoze niwe wa mbere n'uwoza ikindi gihe azoza hari uwagize ya mbere yongererezeko ni akarorero keza n'imbuto azoba asize abivye avuga ati kameme ibintu cakangaho urabona yuko arazi yuko mu nda umwana afise inzara mu nda adashobora kwiga urabona bamaze gufata kuronka amahirwe yo kurongora igihugu umukuru w'igihugu yagiye mu bindi bikorwa nyene nawe byo kwegera bene igihugu byo gutunganya ubucamanza kurondera iterambere rya mugabo umutambukanye we nawe avuga ati reka nanye ngira ico mfasha kuko umwana atariye agomba kwiga kandi arabizi umusonga w'umuvyeyi asonzesheje abana umusonga w'umuvyeyi umwana atagiye ku ishuri kuri ivyo bibazo acazana ikintu bita cantine scolaire abana b'abakene agenda naho n'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse na rimwe mu byo byiwe akabikuramwo ibyo ajya gufashisha abo bana kugira ngo bashobore gufungura ku ishuri hama abandanya amashuri abo benshi muri bo batanguye muri iyo ntuze yiwe baramaze guheza za primaire bari muri za secondaire bariko biga neza ejo nabo bafise kazoza keza nk'abandi ico ni kintu ho ciza bakoze gikomeye ibyo rero umuntu uravye n'ibindi by'amakasosyo nyene cyo mutandukanye n'umukuru w'igihugu urabona yuko no mu manza zisanzwe iyo umuntu yabuze umuntu canke yagize urubanza rukenera yuko aba assiste abantu bakamufasha canke bakamushigikira muzohurirayo cyo turamaze guhura mu manza zitari nke yaba maziko yaba izindi manza nyene zigasangaje kandi ugasanga si wa muntu ashika ngo agagare ntihagire umuntu amwegera ukabona hamenge rero abantu baza mu manza ugasanga zahungabanye ariko wewe yizira uko akaramutsa abantu akicara kujya ku wundi muntu nyene yaje nyene kwegera abantu kugira ngo bafashanye mu bantu ibyo ni ibintu byinshi bimuranga ndetse twonamushimira kuko turamaze kumva amashengero amwe afasha akamenya ati nk'ishengero ry'abana akajyahuye n'ibibazo riraguruka cyangwa ryarabomotse akamenya ati ndashira kwibati katari hasengera akamenya ati nzogura udutebe njane bakabaha udutebe bagasenga izo ni ntahe tukunda kumva ku bantu rero kumva nyene cyubahiro mutandukanye n'icubahiro mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarafashe urugendo rwo kugenda mu Ruyigi kuja kuraba abanyagihugu ba Kongo bageze ibyago bagahunga ibyo ni ibintu twomushimira ariko cyane cyane ni ibintu bigaragara yuko biri muri kamere kiwe n'umuntu adakunda kumva atekanye abandi bafise ibyago agomba kwama misi yose agira icyo akoze hari bamwe mu banyekongo bagumye basaba ko bosubizwa iwabo mbega aho bahageze ni igiki cotuma impunzi zisubira iwabo nk'uko babisaba mbega birashoboka ubu mu gihe hakurya nyene twumva ko hari ibice bikiri intambara no kwica abasivile gapoto bwa mbere ho kumva ko hageze canke hataragera si ikibazo umunyagihugu ashobora kumenya ni ikibazo c'amareta sivyo kuko umuntu arashobora kuba mu buzima ataramenyereye kuko ubuhunzi burakangana
iyo umuntu yari afise ubuzima bukwiye akagira ibimutunga bikwiye akagira haba abana bakiga nawe ugasanga yisanze mu ihema aho hantu inyuma y'ihema si umurima wiwe ntaco harima nta mafaranga afise ntasuma ntadanaza ibintu byose byarahagaze aguma avuga ati ico nsubiza iwacu mugabo rero gusubirayo ni ukurabe ko icyatumye ahunga nacyo cyahavuye mu gihe kitaramubisa n'ubundi yosubirayo guhunga rero no kurindira hariho leta ya Kongo hariho y'Uburundi hariho na HCR ibiheze karaba akavuga ati abantu aho hantu bavuye amahoro yaragarutse kandi n'amahoro azorama n'amahoro tubona yuko icyari cyarahungabanije kitazogaruka abo barashaka kuvuga bati harashobora kuba ntuzerura patrimoine volontaire umuntu wese yifuza guhunguka umuntu wese ashobora kuvuga ati jewe ndagomba kwisubira iwacu ikibazo cy'umutekano ataka ikihari yaba igihugu avuyemo kiramwakira n'icarimwo kiramuhinzira agataha na HCR nyene ni mekanizme itakorwa n'umuntu umwe canke igihugu kimwe rero kumva ngo abantu ibyo twasangwe kubyumva ndetse babisomoza ari babandi babirukana nyene twumvise ku maonde y'amaradiyo cyangwa amateleviziyo bivugwa na bananga bivugwa na M23 nyene kandi ariyo bahunze ngo nibareke ngo impunzi zigaruke no kuvuga zigaruke bamarira bari basigaye umudongo umuntu ivyo ukunda iyo umuntu yarinze ahunga habanza kubaho ibindi bintu byo kuraba ko koko ico kintu yahunze ico cyamuje umutekano ataka ikihari nk'ubu rero tumaze kumva yuko iyo M23 canke inzongwabo z'u Rwanda ziri muri M23 zahora zica abantu ziriko zirava mu burero bumwe zisubira inyuma aho nibaza yuko abagomba gutaha barashobora kugira ati tugira ibyizigiro yuko ejo bishoboka mugabo dari media nibabanze barindire abajejwe ubuzima bw'impunzi bazoheza bamenye ko hagaze cyangwa hatageze Apotre hari amakuru yaranze iyi weekend iheze aho byavuga ko M23 itanguye kuva Bukavu ndetse ku mashusho yasohotse haboneka ko umenga abanyagihugu baranezerewe cyane gose bavuga ngo banyarwande barudiye kwabo bega woba warabibonye yoba ari cyo gihe yoba ari cya gihe wavuga ko bitebuke M23 izosubiza ibice yafashe bo ico sono kubona rega ko cyane kuko je nabivuze kandi nta kizohinduka kandi sina prophetije ya navuze ibyo mbona bitegeza kuba urabyumva jeje niba kuvuga yuko kuvuga ngo bavuye mu Buviya ngo bagiye Bukavu ni Bukavu ziwabo oya bagomba gusubira mu Rwanda iyo bavuye Kongo igomba guterura gusubirana teritware yose ukwingana natane santimetero nimwe ivuyeko mwindi mvugo rero ibuvira bazohava za warikare bahave za Minova baveyo zande hose za Goma batahe basubire iyo baje bazanana ico rero nibaza yuko atani impare zikirimwo kuko u Rwanda baramaze kuruha amo d'ordre iri clair babwire yuko bateza kuva Kongo hana byo kwivugisha ngo nibafashana na M23 Amerika yarayivyanse yavuze ati no niya kuvuga yuko mufashana na M23 ingabo zose ziri muri M23 ni Nyarwanda mewe ni Nyarwanda yego abati we ibyo kuvuga ngo murakorana murafashanya no bwira abasoda banyu ni bari muri M23 bataye yega biraboneka me umunyamerika bamuhishiki ababibona sinzi ko wabonye ubuye barahije baramwereka bati monami M23 ntigeze ziba commande a partir de Goma canke les commandes madose zose zose zatangwa zivuye muri presidence ya Kigali mais oui muri ukwezi guheze kumwe abanyamerika berekanye yuko hari telefone amajanane apere amajanane zavuye mu biro kwa Paul Kagame iyo ntuzeye iyo apere igenda Kigali hari kwa bana Furo majanane kwa ba Makenga katresa mu kwezi kumwe iyo nintu bakwereka batehera tusuye guceza ubesha abantu twe turabanyamerika turabona ibintu biba mu yindi mvugo rero ntashwa bafise hame ki naco biriko biravugwa ntaramenya neza sindaronkombaza nuko hatanguye kubicanamwo hagati y'abarya abantu bari Goma no kuvuga abananga babisima na ba Makenga hamwe na pouvoir de Kigali
ko Kigali yaramaze kubabwira ati vayo vayo rukira vayo subira inyuma muga babaye nabo bamakenga u Rwanda bararuzi bati none twebwe turukira tujya tukarukira tujya Kigali turapfungwa nkuko barurankunda bapfungwa canke baraturungikira baje bagati basi reka revere Rwanda kuko nibo beshizo ngabo zigwarazo n'abagwanda batahe twe twisigarira dusigara n'utwo nabo bantu bakeya mugabo twese tuzoshobora kuza Kigali ni nayo mpamvu ariko baravuga yuko Kigali ahubwo yoba yatanguye kujana amadrone yo kurasa M23 niyo dusoma wewe huye bareko baraswa n'amadrone kandi bakavuga ati izi drone ziturashe si za Kongo zivuye Kigali u Rwanda ruko raturasa bari muri confusion totale kuko barabizi nawe arakaza ujya mu tipe wana mwarakoranye akagwa rodre ukazanka swatara kwica cyangwa ukemera execute rero nibaza yuko ugiye kuraba bimaze iminsi muze muraraba musome haravuga yuko M23 itangira amakenga ko irikiraswa n'u Rwanda kubera banse yuko bavayo byihuta nkuko babahaye zodre rero ni bya bindi burya twari tubivuga kuva kera ni inyungu zabo ni inyungu za Kagame na FPR ugiye kuraba izo zivuyemwo les autres je m'en fous muri make nta nyungu y'umukongomani irimwe muri nayo aho twabivugiye mwari ntayo ni ntambara si yabo nakoze yo kugwana so bayidefinisa yiba defini par FPR bavuze ati no munsi twinjiro tuvuga ngo tugiye gukingira abatutsi bivu Kigali iyo buze ati tugiye kuvuga yuko tugiye guhiga FDLR ni Kigali iyo buze batireka tuvuga no munsi yuko ari abanyamurenge babangamiwe tugomba bavuga ati mwebwe ari mwitirigwa intambara nako tugomba kugwana mugabo no munsi ugiye kuraba inyungu z'abakongomani zabaye muri iyo ntambara nizi abanyamurenge bungutse yikuretse kuburira abana babo hari ikintu bafise bavuga ati iki iye n'insinzi twakuye muri mu ntambara ya Kongo ni iri iragoye kubona ntayiboneka ntayo kandi intambara bugiye guhera uno munsi urabona yuko ariko bavuga ngo hari ibitero ngo uri kuba mu Minembwe batanguye kwandika bati genocide yatanguye no siko bimeze mu ntambara so guterana amatomati iyo bago ntibashobora kwemeza yuko bavuga bati bapfushije abasirikare 80 w'ishanka ijana cyangwa 200 baje ngo hashwe abanyagihugu none nagwana abanyagihugu iyo barashe umuntu bakamusangana mitrailleze yari yambaye iteni yari ku rugamba rikaragwana kwereke mutavuga muti ingabo za twirwanaho zarasanye ni za Kongo hanyuma rero twabuzemo ingabo zingana gutya mugabo mugaca muzana yabuke yindi mugabo ngo abanyagihugu abanyamurenge ni naco ico ni kintu kigoye bagomba kuraba wanashaka nimba hari umunyagihugu bayapfuyemo nimba ko ku Rwanda rugomba gukinga abanyagihugu abanyamurenge niyo twirwaneho nane niba kabone intambara batayishobora sematama namarika amaboko akingira bene igihugu niyo amanika amaboko avuga ati intambara irananiye none ko batamwica nta muntu yica amanitse amaboko hama intambara ikihagarara n'ababene igihugu bibereho amahoro mugabo ni wajya kugwana ukaza kwinyegeza mu bene igihugu kandi uri gutera amabombe utera za rokete nawe gishobora kuza gutekura mugabo hakagira n'umunyagihugu agendamo none waze yuko nihagera kuburana imbere ya CPI ni Kongo zo kwagezwa yuko yisha abanyagihugu cyane wagiye kugwana muri bukayigira bukriye bukriye ime ni icyaha cyo mu ntambara soho kuve mu banyagihugu uje mu rwego rw'intambara mu kubitana isaso mu bituza nta ngorane none bukriye ime ni icyaha apotre ariko ivyo onya ministre Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda arabisigura neza biza hano igeze ihagarika gusabira ibihano Rwanda aho kugira ngo guverinoma ya Kongo ijye Burayi ijye muri Amerika gusabira ibihano igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ahubwo igomba kwicara igashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje amasezerano yashyizeho umukono mbere na mbere agahenge ceasefire ubu tuvugana
izi ndege za gisirikare tudege twitwara twa drone turacyarasa mu baturage hariya muri Kongo za village z'abakongomane cyane cyane abanyekongo b'abatutsi ibyo ngibyo ni ibintu biba buri munsi kandi bimaze amezi menshi biba kandi guverinoma ya Kongo yarashyize umukono ku gahenge bivuze ko guverinoma ya Kongo yo ikora nkaho itarebwa n'amasezerano ishyiraho umukono niba hari umuntu kwiriye ibihano ahubwo yakagombye kuba uwo nguwo utubahiriza ibyo yasinye agatera bombe mu baturage cyangwa se agakwirakwiza imvugo z'urwango twebwe rero icyo tubwira guverinoma ya Kongo ni aho kugira ngo bahore hirya no hino muri ibyo bihugu bya kure bashakira ibihano u Rwanda bagomba kwicara bagashyira mu bikorwa ibyo yemeje niba rwose ibihano ku Rwanda byakemura ibibazo bimaze imyaka myinshi muri Kongo twabisinyeje mu gitondo ariko ikibazo nuko tuzi yuko ntacyo bidakemura ibyo bibazo abanyekongo guverinoma ya Kongo igomba gushaka umuti w'ibibazo biri muri icyo gihugu kugira ngo amahoro ahinde mu karere kibazo ni ko ari ministre ubaye n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda ariko no munsi akumva baducanye n'abanyagihugu muri Kongo ikubera ko no munsi ibi bikorwa cyane umengo abiri u Rwanda rubirimo gose kandi bakomeza kwegera inyuma ko umengo ntibabirimo bwa mbere ho ni strategy zisanzwe ku bantu basaba bazo ku Rwanda rukora kuvuga ngo Kongo ngo ikigomba kutubahiriza amasezerano kubera ikirarasana n'abantu hari yaye none mu gihe cy'agahengo cyangwa mu gihe cyo guhagarika intambara hari aho basinye yuko abasirikare ba Kongo nibabarasa batazosubiza afite M23 nico gituma baciye barondera akabranche kitwa kwirwanira bagaca bagomba akabranche nyine kuri commandement ya Kigali mu yindi mvugo baravuga ati twe turavuyemo umugabo mwewe ko amasezerano atabaraba ni musotore abasirikare ba Kongo murasane sinzi ko muvyibuka ravuga passe ni batwirwaneho ni ubagiye kurasa FRDC baje kuyirasira bita kuri point 0 sivyo uribuka intambara za Mikarati n'ahandi niho bagiye kurasa none bagiye kurasa ama position ntuze ya FRDC akaruba bagomba bace bayatabiruke ntibivune mu gihe rero mugwanye bakakunesha ari bagiye kubasomborotsa baragukurikirana gushikiye uri hose nk'indi mvugo rero nibaza yuko baguye umutego nyine w'u Rwanda wo kuvuga ati kugira turonke impamvu yo kugaruka vuba canke nawe kuvuga ngo Kongo ntirikirashira mu ngira amasezerano yiyemeje reka rero mu basotore kandi bagiye kubasotora babizi neza yuko babivuna hama bamaze kubivuna bakiruka baje mu mihana y'abanyamurenge ni vya bindi baplanifya kuva kera rero nibaza yuko ico yari karavuga araraba neza yuko byo uko abibona ariko n'amakunga abibona none baza ko amakunga abona ibyo Rwanda akabona ibya M23 atabona n'ibya twirwaneho n'ibya FARDC kubera iki atovuga ati nyabona hari bitagendereza no kuri mwebwe mu bisanzwe ikibazo cy'intambara muri Kongo kiri mu mirimo y'umuhuza reka turindire kuko umuhuza ntashobora guhengama kuko nta giturire cy'u Rwanda yorya nta n'icya Kongo yorya n'umugabo yikwiye uko biri kose intambara zikwiye guhagarara mu buryo bumwe cyangwa ubundi mugabo kuvuga ngo uvuye mu ntambara kandi usize uko keje yindi wongera wosha baratibandanya mu Rwanda byerekana yuko ahubwo twasinye amasezerano ari watareka bishira mu ngiro ubwo n'urugero rubaho mu by'intambara umuntu akavuga ngo navuye mu basiga yangaje abandi canke abwiye abana ati mugahenga nk'ikirenge muce murasa bace bavuga ati murabona ko je nibwiriyeyo umugabo babone biriko biraba hariya hanyuma wosi mbe yibaza yuko kaya karere ka Minembwe ka Point 0 cyangwa hariya muri za Mikati n'ahandi habanyamurenge gusa abandi banyagihugu bahaba niko batabavuga bavuga ati izo ntambara zirahitana n'ababembe zigahitana n'abafurero n'abashi baguma bafokaliza ku mututsi urumve ibyo bavuze ndahungire zihitana abatutsi n'abanyamurenge ni cyakindi nyene nibaza yuko byore kandi nama ndabivuga umututsi ntazogira amahoro ayahawe n'u Rwanda ahari hose ntiyitege ngo u Rwanda ngo zomuha amahoro naboneke mu karere kose umututsi ahari haba mu Burundi haba muri Kongo haba
mu Rwanda haba Tanzania na za Kenya Sudani n'ahandi abatutsi bari henshi u Rwanda rumenya ko atari ngo mujandarume akingira umutekano w'umututsi ahari hose yego apotre duheruke mu rundi gatonya umugwi w'inyeshamba za Tabara zarasohoye nabo nyene itangazo bahakana ko badakorana n'u Rwanda canke M23 ahubwo ko leta y'u Burundi ibesha cane apotre kubera ki none inyuma yaho u Rwanda rusohora itangazo ko rufasha M23 n'indi migwi yaciye itangura kwandika amatangazo yo kwiregura uba hariho umugambi uriko urapfuba mw'iyo migwi yose yabagize bana biga apotre inyishu shuna yiho no gupfuba erega ibyizigiro bya bamwe babona yuko bati twebwe kuko birazwi yuko rezerema zo muri Tabara zariko zigwana muri M23 sibyo zariko zigwana izindi ziri mu misozi hariho aho muri Tabara hariho muri FNL kwabanza bampema bariko bagwanira hariya muri twigwaneho ariko bafashanya mugabo aroto no kuvuga bati twebwe twamara kubafasha kuongo mukamara kuyokipa neza mukigarura gace natwe intambara ikurikira no kudufasha tukaja mu Burundi ubu rero bari bazi yuko bazobafasha barabakinagije sivyo bamaze kubakinagiza rero nabatanga kuvuga ati urumva ngo twebwe barabesha u Rwanda ngo ntituri kumunike mugase ndiko bumvise uze Alexis Nduhije kwa passe yari yabyuye umugara avuga ati jewe sindimwo neza mugabo nzotanga imfashanyo zishoboka ibiro byo byose biriko biritegura cyane Tabara bagende bakureho ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD ivyo byarabaye rero mu gihe babonye bati finale ma twari twiteze gusomera no turabura umanze urumva n'ibyaje kwigovyora avuga ati oya urumva n'u Rwanda kamiki nacu utaruzi nuko ajya amatangazo yose rurabategeka kuyandika andika ibintu byose bitweza bidukura kuri twebwe barababwira ati andika kuko amakuru atangiye kubona ko twe turi inyuma y'ibi bintu byanyu byose ubu batuvumbuye ko turi muri M23 urumva bagiye baratuvumbura nuko turi muri Tabara ko Burundi barabitwagiriza kandi biragaragara amaproof ariho ubu rero twebwe bamurabidukura ko hakiri kare amurandika kubera na mwarijya mu barongoye ico kintu cyitwa Tabara benshi bari Kigali biroroshe kubabwira ati andika utanditse naho ndagutanga ibujumbura bagushira urubanza cyabane ibyo bashaka ejo naho bogira ati andika ibindi bimaze kunuko dayirengira no kwandika bakabashira bagasinya gusa ego ariko nta muri make aya matangazo yose tubona aba M23 canke ari Tabara yo bava mu Rwanda naho bo kwandika barabanza kubakosorera mbere ko babisinya ego yes iyi weekend nyene iheze Alexis Nduhije yavuze ko yiteguye gushigikira umugwi wose woba ufasha ibigwanisho kugira ngo bakureho intwari yasendede aho rero tukaba tuzi ko na Tabara nawo ari umugambi wabo igiko bavuga ko Alexis Nduhije mbega Alexis Nduhije uno munsi yoba gifasha mu harugwana gute afise uburyo buwe bwo kuwufasha ufashije iki influence yiwe iyi ubariye ubuhungiro ahari mu Bubiligi abamubona ninge nabayeho aracafise ubushobozi bwo kufasha imihari igwana oya tujyo kunda afise ubuzima bwiwe nyene butotuma avuga yuko afise ibindi bintu by'umurengere bifashisha abandi oya no mbega byamunaniye gufata igihugu agifise ba Samantha Power uramuzi wa munyamerika sivyo bamushigikiye afise ingufu z'abanyamerika bamwe b'abademokrate bajya ba Samantha Power n'abandi uno munsi ugacubona ari karavuga ngo ndashigikiye ngo duteza kugwana mpaka ngo dukure intwaro ya CNDD-FDD jese ndamubujije nimba bishoboye ni sawa mugabe by'amaso atwereka ingufu zari basigaje zonyene zo kuvuga ati boronka aho imfashanyo yo gufasha abaroberi yobo yozerane Rwanda yose nyozerana kwa Nduhije hanyuma amakuru yanjye maze kumva nkeneye gutohoza neza mugabo maze kwemera ko ashobora kuba ari byo sinze ko waruzi ko ntuze Alexis Nduhije atari yambona ko avec ntuze na avec Kigali hano hago iravuga yuko ubu adashobora no kujya Kigali yega abanyabwenge babiri ntibosangira kotsa igitigo ntigishe
usanga ari utuntu bapfuye biragoye urabyumva umugabo ndamaze kumva yuko umenga mu bantu b'abarundi bashobora kuba baje Kigali kugira bavugane iby'akarere na leta ya Kagame sinduhije umenga wapi umenga ntakirimo rero hariho abantu babona bati opportunity zirabonetse kuvuga ati aho hantu harimo idiri korede tabara n'ubundi je bazi ko ari jewe ndi nyuma yayo kandi turabise ama audio menshi n'amavideo yerekana bamuhize Nyarugabo ariko barabivuga yuko rede tabara yo kwasi nduhije umugabo haciye imyaka myinshi iyo rede tabara isa nuko yabaye imfuvyi ari nk'intano batabonye inkunga canke imfashanyo ivuye kwasi nduhije barya ibyo baciyemo biraka muri ayo maroberiyo yandi none muzi yo kwiburuka gasha yibaza ngo arafise ibyo bafasha icya kabiri mbiye abantu barabakotiza muri rede tabara bakayacisha muri MSD cyangwa muri kwasi nduhije ayo batanze ubwa mbere yakoze iki kumenga hariho amakuru yuko avuga ko na wene abahora bakotiza bamubwiye bati wewe ntibikunda kuko waratwambuye amafaranga batanze kumenga menshi ntiyashitse none wibaza ko ari bande biteguriye gusubira gukotiza muri make hanyuma intambara ngaho nabo yihera ntawuronka umushigikira gapoto amaja aravuga yuko ashobora guharuka rw'u Burundi ari ugaruka rwinshi rushobora kumufasha uruwe ubwo ubona rugifise ibyiyumviro nk'ibyaze nduhije ngaha n'uruwe hari ubwo uherutse ngaha oya ziko nta rukihari nabonye abantu benshi bamwamiriye kura ati tuzigaho mu Burundi nta muntu n'umwe woza kuyagira iby'intambara ngo aguhe amatwi nta n'umwe bose kabisa vuga ibindi byose bishoboka mugabo apana kuvuga ngo ugiye gutera akajagari mu gihugu oya ntawe mbona yongeye kandi avuga ko leta y'u Burundi yananiwe gusenya rede tabara ati iyo umugwi muhanganye bikunaniye kuwusenya abasigaye ko nawe uzogusatira niho bavuga kuri uwo mugambi wo guhungabanya u Burundi none kunanira gusambura rede tabara iri amajahe ahantu yafashe muri Kongo vuba ati basi hariho agace ndimwo nananiye umusoda w'umurundi kuhashika nihe baza zayo ziri zimwe ziri Rwanda mu makambi y'impunzi ahandi mu bisagara na hehe none bagomba Burundi buje gutera u Rwanda burondera rede tabara mu gihe rede tabara rero nidashobora gutera intambuko ngo ize kurasa mu Burundi nimba yibereye hari inyuma ikaziye kwigumira yigasazira yigahererayo leta y'u Burundi bitwaye namahoro wumva bitwaye wapi ariko ko wumva yuko nabo umugambi wabo ari ugusatira Burundi ivyo bintu byacashoboka bagusatira bacishije none abarundi bafika na leta ba bafika abarundi nkabo upfika na sinduhije cyane na leta ba haco dupfa ayico mupfa none intambara niyo kemura ibibazo by'ibyo bapfa nimba ari n'indongozi zingahe ziri ku butegetsi imiliyoni 10 z'abarundi zose ziciye ziba izo gupfa zigahera kubera ngo zatoye 100% CNDD-FDD bizokunda ivyo ni vyiyumviro bibi nabo hama ica kabiri mbega abarundi ukugira uze kubateza intambara no munsi woshikira nimba itasanga uri ngaha ngo tuyobe guhanira woshikira kwandi ninde yiteguriye kwakira abaroberi baza gutera igihugu sinibaza muri uwo munsi tugezeko nkiye ubu uraza umuntu inkozi y'ikibi bugaca uyu munsi uyu bugaca ngo yinjiye iwawe yarayeho ivyo ukunda hajya mu nzi wawe honyene hari uca gufata bisigura yuko abarundi bose bamaze kuba bamaneko baramaze kumenya uburyohe bw'amahoro urabyumva baramaze kumenya igiciro cy'umutekano ku buryo naho wowe uri serugo ntiwoza gucicikisha abana n'umugore ngo hora ngo wari umugambi dufise hano ntibyo ukunda
bovuga ati uwo mugore yovuga ati ndapfakara mugabo mvakarira hari amahoro n'umutekano n'abana bavuga ati abimfuvye mugabo ntuza kudukwegera muri make abarundi barajijuye nk'ibyo ukunda kurahiye oro kugira ikirobere ugomba kugira aho uba haba kunyegeza ugomba kugira abantu biyemeza kugaburira sivyo ugomba kugira n'abantu baguha amakuru none utabavize wogwana gute Abdoshobora ubu ninde woza kurasa ugiye uriruka ngo umunsi w'igitande we ugiye kwinyegeza gukundira ivyo bishoboka oya abo basize ngaha bobo babafashije ibyo basize babafashije ubu baracyavuze umutima wo kugira ati hamwe bugaruka twakorana oya ivyo byo kunda oya pe reka ni mu ndoto z'abantu kugira ikibi n'ibyifuzo yo wifuriza abantu kubera ubanka ukabona yuko ushobora kugira icyo ukora mugabo ugasanga ntibishoboka ntibikunda yego oya Apotre gasubire ngaho hakurya kandi umuvugizi w'umugwinyeshamba za M23 Dr Oscar Barinda avuga ko atagitangaje ko abakorana n'u Rwanda ariko kandi irubavu hakurya mu Rwanda aho bahana urubibe na Kongo barakenguruka cyane ko M23 iri muri bujya burere M23 iri muri bujya burere yamaze gufata kubera ko u Rwanda ndetse n'ababa ku mpande y'u Rwanda barakenguruka gose kuterambere no munsi mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi kuba M23 ariyo iyobora uburere bwegeranye n'u Rwanda nigeje ko fraude yagwiriye bihaje urerekeye igisuma we ntuburi igisuma uvuze kurubebe ndiko abo hakurya barakenguruka ibintu bimeze neza sadire wiko ibyavuye muri icyo gihugu urimwo byakongo nibyo bitungisha aho kare uri kuravuga none bararanguye hari amakori barishe ni forode nabone barasahuye bajana none wumva ngo iryo terambere niriye ku munsi bariko barubaka ama etage manini amahoteli bakira rugendo ubu ni benshi cyane gose none ushitse ahantu ugasanga hari amafera beto hari isima hari amatafari yafyatuwe hari amabati ugashe kubyiba byose atanakimuguze wewe uri hakubaka ubu none ucuvuga ngo wateje imbere igihugu cyangwa wateje imbere ahantu mu bintu by'isaho ukagenda ukavida amastoke y'amakaburimbo ukiba ujana mu kindi gihugu hama basanga akayira k'imigendanire bagatema kaburimbo y'inyibano ucuvuga ngo ibintu byateye imbere ko hariho n'ikivuko kandi gishasha no musi gihari iyo terambere niri hama bavuga ngo aho hantu barahagukuyura havuye abanyagihugu bose bakavuza amasahani mwibarabara bakoma indoro gati turahimbawe umunezero urabishe uwo bari ubateje imbere bakabyina ibyo zingana kujyaye bumvise ngo uragiye muri make ku ruhande rwo muri Kongo bari mu ruhombo ku ruhande rw'u Rwanda barateye imbere none ndabyuzi hama uno munsi ntibasahuye amakaburimbo bagasahura amasima bagasahura amafera beto n'amabati n'ishano ryose ibintu byose bakuyeyo ibyo bigiye ahantu bigaca bivuga ngo byubatse ikintu ucuvuga ngo mwakontribuye mu iterambere none kubera ko uno munsi bumvise ati Bukavu nahone baravuyeho amababara yose n'indiri mu nda yose igaseduka n'ikinyina bose bakaza kubyina bavuga bati umwaso batuvuye kwizosi yeske wumva bari bagushinyo canke niko yajyakano y'inkoho bavuga ati ubutadushikiye arapfa kandi ko babaze ko urumwicara bavuga ati nta miceze rimwe aratwica ku gitsure bagaje bagati nimwe dushaka nimwe beza agenda bati temba nteke kuba uno munsi hakurya ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bo banezerewe iterambere ndetse no kuba M23 imaze gufata burya burere ariko kandi hari muri burya kubaza none ku mupaka w'u Rwanda bari gutera imbere gute buri hakubivyina gute kandi ari u Rwanda nyene bagiye gusahura Kongo u Rwanda rigoye mu 23 yega nibo bagiye gusagata kugira ngo none wumva amakungu reka ati ntaye mu 23 n'u Rwanda none u Rwanda ruvuga ati turiyaguriye tuja gutsa hakurya rugaje usanga rugasahura rukazana mu Rwanda nyene none buvuga ngo bigende gute nta icyo ntacyo gushima kirimo
kuba bariko bo barabishima ku bwabo ni iterambere kandi ku gihugu cabo ni sawa Yego. ariko kandi hakurya kuba ariko araseseka amaraso y'ubwoko butandukanye iryo ababembe terambere n'abandi ndetse n'abanyamure ntizorama iryo terambere ntizorama aya nta bintu bivuye mu maraso y'abantu y'inzirakarengane nta bintu bivuye mu gusahura abandi ugasiga abantu bifumbirije mu byo barondeye ugaca ubitwara kubera igikenye ugiye kubyubakisha iyo ugiye kubigaburira abawe ibyo ngo hagire umugisha w'Imana uzobiherekeza papi hari n'amakamyo ndetse n'amatingatinga nabonye berekana ikamembe yo yakuwe muri Kongo no munsi Aristoke ikamembe none yaguzwe Kongo canke yasahuwe Kongo hari urudandazo bashobora kuba barakoze tutahatse nivyo rero turiko turavuga ibintu biciye mu bubandi mwene ivyo ntivuga ngo nibishimwe n'abantu ngo byazanye iterambere yego apotre mu gusozera ejo haheze nabonye itangazo rya association y'abanyamurenge mahoro ko bashiri amamatera bene wabo bahungiye Kamanyora mbega ubu nta mugambo wo gutaha ubvera bagifise ko umva association y'abanyamurenge nabo nyene yabibutse bashira amamatera yuzuye amakamyo n'amakamyo nta mugambi wo gusubira ubvira none kubabwira ngo basubire buvira bosubirayo gute kandi aribo bageze uruhara kugira ngo babajane kugira muri wa mugambi w'u Rwanda wo kubajana bakabigwanda bakaba makambi y'impunzi iyo ni desportation bashigikiye none baza bumva kubahendesha kugira ngo babashiriye imfashanyo babatesheje izabo mu mihana yabo batari bashonje ivyo nibyo wumva abantu boshima kuvuga ngo bagize ikintu gikomeye wapi ntibishoboka urumva babatesheje izabo mu byo bari bitungiyemo kandi byari bibafashije mugabo urumva bashe bagira bati reka rero tubereho tubakunda baciye bagira bati tubazaniye agacere tubazaniye agasabune mu minsi yaze bari bagakenye umuceri ntibawigurira bari bakifitiye nose baba bakwegera izo ntambara bagiye kubakwegera ibituma bajya mu buzima bwo gufashwa batari bifashije question mark no byose byo Mahoro Peace Association ni branch ya FPR turabizi sibyo ikorera FPR ubu yirigura yerisi yose itoza amafaranga sibyo ariko baratoza amafaranga bafuciye muri za mituwalite n'ahandi ayo mafaranga yose bakabisha ngo nayo kujya kugura ibigoma ngo by'abakecuru biwabo sibyo wapi nk'ubu nariko ihera nk'ubu muri etazine yego bariko basaba nivyo numvise byabo murenge kugira ngo turebe uko tubasha kubonera abavyeyi bacu abavandimwe barumuna bacu se n'abandi somonoza mu bantu barana natwe turebe uko tuzoza tubabonera imiti amasukari ibindi bintu byose bya bintu myambara abantu bakeneye noneho ibyo baza kugenda bafata muri bije birahari muri dokima uko ibintu bizagurwa n'amafaranga bizagurwa biza kurangira habonetse ibikenewe byose bigomba kuzatwara miliyoni y'idolari aba bashiriye umunyu n'isukari miliyoni w'idolari umuliyoni w'idolari Amerika bavuga yuko bariko bagomba gutozayo katesa $500 aho ni mu mpunzi muri Amerika abantu babahende ngo bariko baruka amahiri wabo Canada $500 iyo ni mahoruga yego urabyumva Europe $500 Australia $500 Kenya impunzi muri Kenya $500 mu Buganda bakeneye hari zana kivaya n'ahandi hari impunzi bakeneye gukora $20,000 mu Rwanda $30,000 aho batinye kwandika ni mu Burundi uko bakoresha za mico nagomba mbaza ati mbe mu Burundi ko badukuye baratinya kubera hariho impamvu uravyumva nukuvuga bobo bihinduye obere bihinduye abatoza kore bo mu miryango yabo bakababesha ngo nibaje babafasha kuja gufasha imiryango yabo nkuko umenga umuryango ntushobora kumenya biwabo bagowe ko bari basanga bafashanya abanyamurenge ndabizi hari n'abari ngaha barihirwa amazu na bene bari za Amerika na za Canada ubu rero umuyoboro wo gufasha abandi uciye muri mahoro babwire ngo bagiye ngo babazaniye ngo isukari babazaniye umunyu babazaniye ngo agahema mu miliyoni w'idolari ntubone ibyo bavuze ko babahaye ejo bazoshobora bavuga ati ya mahera mwaduha yaheze sura muzane ubundi miliyoni w'idolari nukuva ayasigaye bagende baragabura acagabura Moyize Nyarugabo akagabura bakanyiki hagabura bakibasumba nabande
n'aba bantuze bakaza inguvu basi muri make ubwoko bw'abanyamurenge butungishije bamwe mu banyamurenge cyane. Icyo Apotre, ijambo rimwe ku bakunzi b'ibikorwa kumbure no munsi Burundi biko barakora mu gihugu ca Kongo kuko hari ubuce bwinshi n'umuso abanyamurenge baremye amakani gahanya mu Burundi abanyamurenge bararemye ndetse n'abari mu nkambi z'impunzi bararemye. Tureka abanyamurenge gusa n'ubundi bwoko bw'abakongomani bari mu gihugu cacu cy'u Burundi buraremye buratekanye. Ariko kandi amakuru avugwa abari mu mpunzi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'Ubuganda bamwe baracataka mugabo ntibataka ngo ijwi risohoke. Ega wewe utumushora guhereza bamwe mu babaye no musi. Nibaza yuko abantu nico gitsure nyene bategwa naye handi hoho barabizi yuko Burundi muri Kongo bwagiye gutabara. Kandi bwagiye gutabara especially ubwo bw'abanyamurenge kuko intambara zayiko ziraba zari detabara bafashije ba mayimayi bariko bari bahawe akazi n'u Rwanda na Kabira. Ivyo birazwe abanyamurenge barabishingira intahe murabifise ngaho mu marikode murafise ibinyamakuru birimwo murafise rorore yose y'u Burundi mu gihugu ca Kongo. Nibaza yuko rero abantu kubera amakungu ari karaheza kabereka ibikwiye kuba n'umwaso wari we ubungira bose batangaye gutahura yuko leta y'u Burundi na president Ndayishimiye atamugaya mu bigeze bagira kuri ubwo bwoko bw'abanyekongo bwabo bw'abanyamurenge cyangwa bw'abatutsi cyangwa bw'abandi ahubwo bo bagiye kuremesha amahoro. Rero nibaza yuko abari nyamurenge bavuze uti bari ngaha nta muntu umwe bakomakoma bose bibereyeho neza nta ngorane. Kandi leta y'u Burundi ntawe yohora ngo hariho bene wabo bavuze Burundi nabi. Ivyo nibisanzwe barabizi yuko icaha ni ku mutwe w'umuntu sivyo. Je nibaza yuko rero abantu bakwiye kuraba bakaraba igisumba ikindi uharageze bimwe bita ngo muri nankana abantu bicaye barane mu maso bavuga bati twaguye mu mutego mugabo nubwo twatendewe tutarapfa reka twigenge duhaguruka nta kindi nayo ibindi byovyo abari mu mpunzi abari mu makambi y'ibihugu duhana imbibe canke kure ntibamenye yuko mu Burundi n'abarundi ari abantu bazi kubana neza kandi bafata neza ingenzi n'abanyamahanga. Niho hantu bazi ko ngaha Burundi naho ugongana n'umunyamahanga mu ibarabara usanga abapolisi batangiye gushigikira umunyamahanga bavuga ngo umenga yarenganijwe. Mu bindi bihugu siko bimeze umunyamahanga ni babangamirwa mugabo ngaha niwe bakingira babanza gukingira umunyamahanga kugira wewe babanze bakujwigiza hagati wewe dusigurire twumve. Hanyuma niyo basanze ari mu makosa kenshi barara bakavuga ati kumbure ntiyabimenye canke niyo nyifato y'iwabo reka tumukosore hama tumureke yigire mugabo basanga Burundi nico gihugu ciza. Hama nibaza yuko abakeneye kumva abandi majambo yobaremesha canke babwira ukuri hari ikiganiro kiri kuri Imvo n'Imvano cyakozwe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu perezida wacu perezida Ndayishimiye muzocumbirize mwumve byose birimwo yishyuye ibibazo neza cyane atanga umuco ku bintu byose. Nibaza yuko abashaka kucumva baramaze kumenya neza exactement ibintu turimo ivyo ari byo n'umuti wabyo ahozanana. Nibaza yuko rero abantu umwe wese ahari yogira umwete n'ubwira n'ishaka ryo kubana amahoro na mugenzi we nta kindi. Ego Apotre reka ndabashimire cyane akengurukiye nacyo. Ego yes nshimire cyane gose muge mwese badukurikiranye kuva ku ntagusha kumperera Apotre Isidore Mbayahaga bakunda ubutumwa bwiwe mugere kuri chaîne yiwe Hunga Icyaha Ministry mugere subscribe mukare muri ubutumwa bwiwe bigiye cyose ku munsi wa Mungu ndetse n'indi misi. Asante sana.